Yesu ashimwe cyane turabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze iminsi turavuga ku byerekeye amatamparama y'abantu cyane cyane mu rugo intambara dushobora kugira mu rugo canke n'impano n'ibintu byiza bijanye n'amatamparama y'abantu bose nukuri nashaka gushimira abantu bose bamaze iminsi batwandikira batubwira yuko zibahezagira je pense à particulièrement abantu bari Bujumbura hari umuntu amaze iminsi anyandikira ngira ama audio barahari benshi vraiment que Dieu les bénisse Imana ibahezagire bituma twiyumvira intahe mutubwira bituma dushimira Imana tuvuga tuti ntitwihenze kuko bene data nashaka kubibutsa ko je nawe ivyo tuziyansema tuzigira twicaye ku mugoroba abana baryamye hari gihe rero uzivuga ukiyuzuti none abantu ni bande kuko abantu bazumvize ntitubabona rero kumva ko hari abantu bafashwa baremeshwa nukuri ugushingira intati ndiko ndabona Imana yugura amaso y'umutima wanje papa wo twubakanye ntanguye gusaba imbabazi bene da gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye cyane gusaba imbabazi ko Imana mbabarira narihenze natwawe nyabahururu ibintu sinatezo kubikora gukere ko ndabona ikosa ryanje nakoze umuntu akihana bene da kwihana no gusubira ku Mana c'est quelque chose de très important rero ndashimira Imana abantu bose baturungikira bene da Imana ibahezagire ku gatwe kanyu nukuri kandi mubandanye mudusengera rero twashaka kubandanya peut-être tunaheraheze kuri ya température mu phlegmatique nibutse yuko tuko turavuga iyi situation canke température mu phlegmatique navuga nti kenshi biragoye no kumenya mu phlegmatique wariwe hama Olivier canambwe yaterega précisément mu phlegmatique ntaboneka kuko température niyo kwinyegeza hari abantu benshi baravuga ati none kumenga sinimenye sinibonye banzu verifie vy'ukuri urabe ko utari mu phlegmatique kuko wamushaka kuja inyuma y'abandi wamushaka kwinyegeza pa kwinyegeza mugabo ntibanakubone cyane rero sinzi ico Olivier ashobora kubanganiriza kuvuga ku byerekeye phlegmatique pardon aba colérique je m'excuse aba colérique pardon donc mu colérique ni wo twako turavuga ubuheruka uburetu Olivier agira bandanye avuga ku byerekeye mu colérique urakoze cyane nanje mbanje kubaramutsa ni Olivier muri kumwe mushinga nahe wa Nathalie Nyamoya nanje nongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe ijambo ry'Imana nukuri nagomba kubibutsa yuko chaque fois turonse opportunité yo kugira ibi biganiro dusubira kwibutswa yuko ari iteka Imana iduteye yo gushobora kuganira namwe paraporo y'ivyo Imana yatwigishije paraporo y'ivyo twaciyemwo paraporo y'ivyo tugenda turabona kandi ciza canke ikiduhezagira gose nukubona impact biriko biragira n'abantu benshi batwandikira bavuye hirya no hino kandi tubona bariko baradusaba izi nyigisho turabona n'abandi benshi batwandikira akaturungikira nk'abanimero 3 4 5 shiriramwo naba nukuri izi nyigisho numva nanje zobafasha narababwiye mbaza iminsi ndabarungikira batinye kubarungikira directement basavye ko ari mwe ari je no basabira nagomba kubabwira nimba hari umuntu abatijije izi audio ntimugire ubwoba ngo muvuge ngo ntitubazi oya ico twifuza nuko ibi biriko birafasha abandi namwe vyogira aho bibakuye bikagira aho bibashitse rero ndabibutsa turiko turaraba aya matamperama mwibuke yuko le but yacu canke intumbero yacu sukugira ngo twetare reconnaissance tugaragaze kuko abapsikologe babisigura mieux que nous ariko tugomba kubabwira paraporo y'ivyo twiboneye ivyo twaciyemwo ariko n'ivyo Imana igendera twigisha n'ivyo ubushakashatsi bugenda buratwigisha ariko mu buryo buri pratique mu buzima bwa misi yose kandi mwibuke yuko nukugira ngo twibutswe hamwe natwe turishiramo kuko turakeneye kuvyibuka kwibuka yuko abantu bose ntituremwe co kimwe hari igihe mu buzima twibaze yuko vyotorohera abantu bameze nkatwe kuko twamba twibona nka modele ya excellence umenga twebwe turi abantu b'igitangaza canke tukabona yuko turi abantu ibara ryaguye donc c'est soit positif canke négatif à l'extrême ariko nagomba kubabwira Imana mu buhinga bwayo yaturemye umwe wese atandukanye ariko hariyo imigwi nyamukuru ine turuvamo abantu rero tumaze iminsi kuri audio iheruka twaravuze cyane ku umukorerike rero nk'uko ari une boule d'énergie niko n'ivyo umuntu yomuvuga ko atobiheza ni byinshi cyane rero
umukorerike twarabonye yuko ni nk'umu entrepreneur ni umuntu ari entrepreneur amayide menshi afite amayide menshi n'umuntu kenshi yihutira cyangwa agomba abatire kuba umurongozi kurongora abandi kuyobora abandi nagomba kubabwira umukorerike ni umuntu yama yumva amerewe nabi yari nimero 2 aruhuka acitse nimero ya mbere kuko yumva yuko gucika nimero 2 umenga amakisiyo yiwe cyangwa amadesiziyo yiwe arinda kwigwa n'uwundi ibyo nabyo ntabitorera yifuza yuko ikimuciye mu mutwe agishyira mu ngiro twaratanze akarorero k'umukorerike yuko ameze nk'umupompye yumva yuko umucano watse ntakeneye conseil des ministres ntakeneye ko abantu bicara badebate batanga amayide n'amadefinisiyo akeneye gupasa aragite direkitema ibyo rero nubwo ari amakarite hari igihe kenshi uca usanga umenga bimuviriyemo amadefo par exemple nk'ikintu cyo kuba impatient abakorerike ni abantu bari impatient ni abantu kenshi usanga batihanganira abandi ni n'abantu binagora gutahura abandi nagomba kubwira abakirisu bagize amahirwe yo gutwarwa n'abapasiteri bafise iyi karagiteri ikintu kenshi kiba hari igihe badatahura intege nke zabo hari igihe badatahura uguteba kwabo ni ukuvuga yamuhaye iyo atanze ijambo umenga ni devoir ntiyumva rero n'igisoda ntiyumva ingene endetro yabagoye gushyira mu ngiro urumva uca usanga rero hari igihe ahutagiza abantu hari igihe abwira abantu hari igihe akarira abantu kuko mwibuke wewe diporomasi nta kibanza puruvi yuko ashika kuri misiyo yiwe peu importe nimba iyo misiyo yiwe azoyishika ko ari wenyine n'abandi bapfiriye mu nzira nta probleme puruvi yuko wewe ashika kuri misiyo yiwe icyo nicyo kimuraje ishinga ikindi nacyo n'abantu novuga icyo nacyo wogifata muri sansi imwe communicarite ahandi naho ukabifata nka defo ni uko n'abantu novuga bari inflexible n'abantu bari tetu ni intagondwa aho yashize kugira azohakure ni ukuri atari muhemu yera amanutse icyo kiragoye urumva wewe aho yashize ndabyumva uku ndabibona uku ni uku nyine kandi icyo nacyo kirafasha iyo yahawe ikintu n'imana isi yose ihaguruke ariko musange arashobora kwicara akavuga ati burya n'imana yabimbwiye ega naho imana iba yabikubwiye burya ega burya uraraba n'ingene ubigira uraraba ingene ubishyira mu ngiro urumva ariko mukorerike wewe no ni umuntu yikirampona navuga ku cyo yiyumvira urumva akagihagarara ko amabilisi yiwe akayahagarara ko conviction ziwe ntumunyiganyiza na gatoya nicyo gituma iyo umukorerike nawe yakozwe ko n'imana umve ntahindukira igice ahindukira wese ugiye kuraba muri bibiliya mu batamperama plutôt baravuga yuko Pawulo nawe yari korerike ari korerike donc afise iyo temperama ni umuntu ahageze guhama ishengero sete afo asampuru ijana ku ijana tugende tubamare tubice abatabaye konveriti cyangwa abatabivuyemo ibyo bintu tugara amashengero nyandikira ibyete jewe mpase arakisiyo ariko mu nyuma turabona amaze gukorwa ko na muhemu yera aravuga ngo abari fort mwihanganire abari faible urumva turabona yuko ugiye kuraba ugasoma ibyete bya Pawulo urabona yuko hariyo shift nyamukuru icy'Imana yopeye mu buzima iyo turi ko turavuga aya matamperama nagomba kubabwira ngo aya madefo yose icyo twise amadefo iyo agiye mu kiganza cy'Imana avamwo ubuzima ku badukikuje avamwo ubuzima ku baba hafi yacu tukababera umugisha urumva donc hama ikindi nacyo novuga ni uko umukorerike ntaruhuka yama yantrepreneur aho yicaye ilva des idées kuko mwibuke yuko tubaye muri solution irimwo ingorane nyinshi mwibuke yuko umukorerike yumva yuko solution yiwe c'est de trouver les solutions
c'est d'apporter des solutions yumva yuko inyishu cyangwa icyo yaremewe ni ukuzana inyishu mu bibazo nicyo gituma aho yirirwa aho arara umutwe uguma uturuna aguma yiyumvira solution kandi mwibuke ara diferanse hamwe umusange wewe solution yayiyumvira par rapport au bien-être des gens ariko umukorerike peu importe uko abantu babyiyumvamo l'important ni uko we abona yuko problème c'est une entité à part entière donc akeneye une solution par rapport à cette entité sinzi ikindi natali yo kongera ko nk'uko woroheje kubivuga afite nakunze exemple uri kuravuga yuko paul yari umukorerike hama uri kuraraba muri bibiliya afite yakora nk'umukorerike imana yaramukoresheje nk'umukorerike hama petero umuntu amuravye musanga yari umuntu afite ibishobisho nabanye baza ko bamufata nk'umusanga rero mwibuka ahantu Paul yigeze kubwira Petero yuko ambwira ati wowe wabaye hypocrite ngo parce que tu t'es conformé aux juifs ngo tu ngo wari kumwe n'abantu batari abayahudi wari umeze nkabo wari ko abayahudi baje ngo tu as voulu judaïser ucusha kwikomporta nk'abayahudi kubera parce que Petero yari umusanga aviva pour plaire aux gens ya faiblesse y'ucija habona twigeze kuvuga yuko umusanga ashobora kuboneka nk'umuntu ari hypocrite kuko yamashaka kuryohera abantu bose hama Paulo rero we yari umukorerike n'umuntu vyoroshe cyane kugira la confrontation l'une des faiblesses z'umukorerike c'est gushwana canke kwikonfronta n'abantu si kibazo rero urabona Paul muri n'ubukorerike bwiwe ntivyamuteye ikibazo bwa Petero hajya warengeje rero je ndabikubwije ukuri n'abandi batabikubwira donc n'umuntu vyorohera cyane kuvugisha ukuri entre guillemets akabivuga brutalement en fait il peut le dire très brutalement kuko inarrondit jamais les ongles ntihigera avuga ati mbo hinge ndavyambike neza urumva umuflegmatique avuga ati jewe ndafuma rimfira mu kanwa binyice mwabo du moment yuko ntagushavuje byose bimeze neza nkangorane umumelancholique avuga ati no hinge ndabibwira ingene bitegezwa kumera rero umukoreriko adudurirako donc le problème est du colérique il est enclin à la confrontation facilement guhangana n'abantu iwe si kibazo ahubwo ni sport biramuryohera biramumotiva acha jewe kugwana n'abajya spam namweretse yuko ndigitangaza donc n'umuntu aussi puisque akunda kugira la confrontation ashobora gushaka gutwara abantu la dictature n'umuntu dictature iwe si kibazo byerekana yuko kugira yemera ikosa yakoze bana aho rero bikibazo kuko wewe ashaka gutwara umuntu atwara biragoye kumubwiza ukuri biramugora kwemera ko yakoze ikosa kuko ibintu akora bikora dans l'action abikora yirukana energy nyinshi kuko rero ya energy rero yamutwaye biragoye kuyemera ko iyo energy itariyo afite yayijanye hatariho ntiyarimbi yayijanye gusa hatariho bisigura ko ari umuntu bigora cyane kwemera ko yakoze ikosa rero uri umugore wubatse par exemple umukorerike muntu bimwa urumva ucugenda uvuga ahantu hose ati abagabo baratwishe baraducinyiza non d'abord c'est tempérament y'umugabo wawe c'est abagabo bose deuxièmement ugutabura yuko c'est sa faiblesse effectivement iyo umaze kubibona ucumenye ko ce n'est pas contre toi si wewe sukura umugore wiwe nabo bakorana bavuga gutyo nyene n'abakozi biwe n'abana biwe icavuze ashaka ko gifatwa nk'ijambo ry'Imana rero uba ubakanye n'umuntu uri umugore wubakanye n'umukorerike c'est très difficile au niveau des égos kuko ntazofata en considération ibigumbagumba vyawe ntazofata en considération icyo yumviriye azokwama yishira imbere y'ibindi byose uri umugabo nawe wubatse n'umugore w'umukorerike ucuvuga jewe natwayisheshe kubera iki ntinyumvirize donc ntanyubaha so ucuvuga ati mfise umugore ari rebelle n'umugore ntanyumviriza yamara ko arakora amakosa donc uri umugabo ucugira tendance kwinyuma wamuri kuraja kuzimya ivyo yakoze wamumenga uri kurarepara en fait ufise umukonje w'umukorerike ta tendance kwa muri kurazimya imiriro aharenganye uvuga ati none gamana je ibintu nzokoma ndi muri ibi sinzi ico revyo kongereza ko gato nukuri
umukorerike wewe ndibaza ko umuntu yamuvuga ko n'indu igahera kuko urumva ni temperament iri fort ni temperament iboneka cyane ni temperament iri dans l'action ni nacyo gituma umuntu aronka byinshi ayivuga ko par rapport ya temperament y'umuflegmatique donc iyo ukorana n'umuntu rero ameze nk'uyu benshi batumviriza bari mu bikorwa by'Imana abandi nabo bari mu buzi bwa misi yose iyo ukorana n'umuntu ameze nk'uyu kenshi ikimuranga ni uko usanga yihanganira buhoro cyangwa paditsu amakosa umuntu akora iyo uronse umushefu nk'uyu kuko kenshi usanga bari muri position d'autorité kuko bagerageje uburyo bwose kugira ngo bahashike hari igihe umenga ni ukuri ntagira ntiyihanganira na gatoyi erreur umuntu ashobora gupoza aba yakaze ikindi nacyo arashavura cyane kuko mwibuke ni umuntu ukiye puse à l'action mugabo arondera la perfection aussi arondera ko ibintu bimera neza donc usanga afite temperament ikaze nicyo gituma kenshi usanga ashavura Natali yavuze yuko abadictateur bose nagomba kubabwira bose n'abakorerike urumva donc ni umuntu afite caractère iri fort iyo temperament iri fort agomba gushika kuri objectif abantu ni nk'ama esikariye abashikana aho bagomba gushika nicyo gituma rero iyo adashoboye kuhashika ku nguvu aca agerageza kuhashika mu kumanipira n'abantu bafise ubwenge buri muri dimasi idasanzwe muri manipulation urumva umusange nawe ari efficace muri manipulation ariko manipulation yiwe iri toujours portée vers les gens par rapport aux gens ingene bakira ibintu kugira abahimbare cyangwa kugira abakura ahantu abashikana ahantu ariko umukorerike wewe ni ukugira abapuse kuri action gukora ibyo yifuza wewe urumva donc aho rero hari abarongozi rimwe na rimwe bakoresha manipulation bakakubwira amatitire bazoguha bakakubwira amafavere bazoguha bakazokubwira cyangwa nka cyane cyane ari nk'umuntu arongora groupe association agafata umwanya wo kugushimira publiquement mugabo arazi ko ari kote faible yawe arazi ko ari kote sensible azokoresha kugira ashike kuco agomba ikindi naco n'abantu bapusa abandi cyane he's always on demanding donc yama hari icyo agomba n'umuntu akunyunyuza nicyo gituma ku bana n'abakorerike uraruha kuko ito pousse tout le temps à l'action umbenga agomba kandi mushikire muri nivo murimwo natarera kivuze muri yo iheruka baribagira yuko uko bateye n'ingabire bobo mu mutwe bihenda yuko bahashize kubera performance zabo oya n'ingabire nuko waremwe ntacyo wagize ntacyo watanze ndakunda cyane ijambo mu butumwa bwiza bwa Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohani umubatizi yavuze ngo umuntu l'homme ne peut donner qu'est-ce qu'il a reçu umuntu ntashobora gutanga ikindi atari icyo yahawe nicyo gituma rero abakorerike kenshi hari igihe bibagira yuko uko bateye bagomba ko bose bomera nkawe ko ari ingabire bahawe ataco batanze nagomba kugarukiriza ngaha sinzi ko hari icyo Natali yovuga kuri iki turangiza ariko Imana ibahezagire nongere kubabwira munyihanganire nk'umusange ko tubakunda rwose ni ukuri n'ibyo vuramana nibaza ko twagerageje kuvuga muri rusange twabuze yuko afite amaforce hari umuntu afite energy nyinshi enthusiasme adesida n'ingoga ari conscious y'amatara yiwe kandi akunda gutwara kandi anakunda na competition mu mafaiblesse afise ashobora kugira ubwibone ashobora gushavura cyane n'ishari n'inzigo ashobora kwizana n'ingoga n'umuntu atumviriza abandi rero muri ico gihe umaze kumenya yuko umukorerike ucuwiga gutahura yuko hari ibyo utezo gukora kwiga guca bugufi ni defi dasanzwe ku mukorerike kwiga kumviriza abandi ni ikintu kidasanzwe rero
gukora uri umukorehiko ukaba uri umukorehiko ubisaba imana ibikwigisha ariko byansi uzoca mu masirconstance uzokumva umenga uracinyirwa cyangwa urabayimiriye no urabishimira imana ukaba ufise uwo mubakanye nawe uramukorehiko umusengere umenye yuko ico akora ce n'est pas contre toi ari iyo nature afise canke iyo kate itaraba forge umusengere nawe ahinduke nivyo vraiment muri rusange twovuga hama wifuza by'ukuri kuronka izindi asema kuvyerekeye izi temperament ashobora kutwandikira ngo twabivuze ariko imana bahezagire n'ukuri muri byo muko murakora byose uwimenye yisengere uwamenye uwundi amusengere hama dufashanye mu bwami bw'Imana mugira umunsi mwiza imana bahezagire cyane amen.